Abenegihugu bo muri zone ya Gihosha kw'ibarabara rya Etesi barasaba ishirahamwe Regidezo ko ryoba kwikubita agashi mu kuza kubakorera umuhora w'amazi wagize ikibazo. Aho ni mu gihe bamaze imisi irenga 2 ata amazi bariko bararonka, kikaba ari kibazo cyo batera kugwara ingwara zivuye kw'isuku rike. Abenegihugu bo mwako gace muhura bariko baragenda kuvoma amazi mw'ico kinogo cyabereyemo iryo sanganya mu kugira ngo barabe ko boronka amazi bakoresha. Twamenyesha kandi ko ico kibazo kiri mu ruhande rumwe, urundi ruhande akaba ata kibazo c'amazi basanzwe bafise.